So iki kibazo gikunda kuba gifise abantu bize, abantu babona ko bize bafise ama diplome, bafise ama master, bafise ama doctorat, bakunda kuvuga bana Burundi turiga ariko nta kazi, abanyana bacu bariga ariko nta kazi, iki niki abana kabisa bariga tugatepansa amahera iki kwishura ariko nta kazi kabisa. Ariko bivaye na niveau yawe bivuga ko urashaka kuvuga ko atakazi gahari, ariko ino musi nyemerera neza na neza ndakwereka uburyo akazi kari mu maboko yacu, kari no mu vyiyumviro vyacu, kari no mu vyo bintu dukoresha, ubwenge tudakoresha mbere n'inguvu wanashaka. Reka ndabikwereka ariko manzi unyemere kuri subscribe, usharinge no video kugira ishikire benshi bashoboka. Ino musi ushobora gukira n'undi wamukiza bro. Niyo mpamvu ndiko ndabaha neza izinyigisho kwa gusa atakuvuga ngo muriko murariha canke iki. Reka ndakwereka ukuntu bimeze. Uru umuvyeyi par exemple kaduhere ngaha, uri umuvyeyi ushobora nta muvyeyi ngaha ashobora kwiyumvira kugurira umwana par exemple nka iPhone kugira ngo azarakora ama content agiye atandukanye ku mbuga zitandukanye. Ivyo ndaza kubigaruka ko reka mayengaruke ku kintu c'abavyeyi. Hari ukuntu abavyeyi rero bamaze kwiyumvira ko umwana atabaye muganga, atabaye umwigisha, atabaye umu engineer, atabaye ikindi kintu cose bo babona bumva. Donc baba bashaka umwana be ikintu bo bumva, ntibaba bashaka ko umwana ba ikintu we yumva. Urumva? Rero aho niho biza kuba bigora, nta muvyeyi ashobora kwifata atagira gurire iPhone par exemple nka 12 canke nigezweho, and then akamugurira na micro, sivyo, and then agaca bimo aho bayabonye ko umwana afise impano yo gukora ama content. Guys, bavyeyi neza neza bavuga ati ntabuzi canke se n'abana n'abajene bavuga ko atabuzi. Akazi rengira ndabereke kari mu maboko yacu, akazi katarusha, ushobora akazi ukora mu gihe neza na neza ufise ivyiyumviro bikora neza, noneho uri umuntu muzima, aka kazi utegerezwa kugashobora uko aho waba uri hose. Aka kazi rero naho karyoheye, waba uri hanze y'igihugu, waba uri hano mu gihugu cy'u Burundi, aho waba uri hose ufise telefone, ukaba ufise na micro. Telefone ni kuremera kuko ni mobile, niyo micro ni kuremera kuko ni mobile, siko? Rero ako kazi aho waba uri hose wagakora kandi ukinjiza amafaranga kandi ukitunga, ugatunga n'abandi bantu. Wanashaka ukanagura n'ibibanza n'inzu ukagira kugira ngo bigene neza. Ako kazi rero ni content creation. Ako kazi benshi ntibaragaha agaciro cyane hano mu gihugu cy'u Burundi kubera ko ntibiri mu mico yacu y'ikirundi canke iki. Ariko mu gihe rero mutarayiha agaciro, dushaka kuvyura inyota zabo zugwaruka canke tuvyere inyota z'abavyeyi bataravyumva kugira bumve ko nabo bashobora gushigikira abana babo mwibi bintu. Content creation nkuko avake shika ku ngingo runaka. Content creation ni ibintu bitunze abantu benshi hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Ari abantu bitunze biri haba ama Minerval abana eka bezwe zose ushobora gushaka bikava muri content creation. Icambere bisaba nababwiye bisaba ko ufise phone nziza, bikaba bisaba ko ufise na micro. Ica kabiri bisaba ko buri umuntu ufise umwete wo gukora ugu muri ajour, kandi itse ibintu ukoresha inguvu aho gukoresha ubwenge, kuko mushaka akazi kabize mukoresha ubwenge kuko mwize kugira murondera ubwenge. Icya gatatu bisaba ko uri umuntu ukomeye mu vyiyumviro. Wena ushobora no kutaba ukomeye no ku mubiri, uri kimuga runaka, mugabo ukaba ukomeye mu bwenge, ako kazi ushobora kugakora kandi kakinjiza amafaranga. Ikindi ca kane bisaba ko ubura umuntu akora ama documentaire ku bintu runaka, canke bisaba ko umuntu yiga ku gihe timbega bimeze gute, nkore ko bimeze gute kugira ngo abantu babikunde. Ivyo ni ibintu utegerezwa gukora, utegerezwa kuba ufise muri content kugira ukore content creation. Ivyo navyo nta muntu umwe atabifise ngaha. Ugwaruka rurashoboye birirwa ku mbuga runaka cyangwa bakora utundi tuntu ngati twutugenegene ariko ataco twinziza. Igituma rero bivyinziza hano rero ni gute? Content creation yinziza mu gihe watanze content abantu bakayikunda. Par exemple uri kuratanga content kuri Instagram canke kuri TikTok canke kuri Facebook, and then bakakwemerera kuzirinziza amafaranga azatangura kwinjira. Ivyo rero mu gihe uri kurakora ufise umwete ntibirenze igihe c'amezi abiri. Mu gihe umuntu afise umwete wo gukora kandi uri kurakora ku kazi ugakunze, meme Facebook, YouTube, meme na Instagram, meme na TikTok, ivyo ni ibintu ushobora gukorera ahantu hose uri kandi ukinjiza amafaranga bitagoranye. Ikindi ca kabiri
mu gihe wowe uri kurakora and then content yawe itanguye gukundwa and then ugaca usanga platform ntizijya kwemerera kuriha. Hari abantu usanga batanga ama publicity nayo irakuriha mu gihe ucishije akantu kawe mu ma content yawe ukora urarihwa. Ikindi cya gatatu, hariho abantu baba bakeneye neza neza ba content creator kugira ngo babakoreshe and then nabo binjiza amafaranga mu ntumbero yo gukoraborana, avyo navyo nyine byinjiza amafaranga. Ikindi naco tuzogaruka ko mu yindi episode izogaruka. Iyi episode ya kwanza, iyi episode ya kabiri tuzogaruka mbega ni gute ama platform yawe wokora kugira ngo atangure kuguhemba vyoroshe. Nakugiye bisaba ukwezi kumwe canke abiri kugira ngo uri umuntu umeze neza mu bwonko kandi uri n'umuntu ufise umwete. Bisaba ukwezi kumwe canke amezi abiri. Bavyeyi bajene mutwumviriza, ndazi ko benshi mufise amafone. Hari n'abantu bafise amafone ariko batazi ico kuyakoresha, batazi nico kuyamaza. Rero abajene akazi kari mu maboko yacu, imbona kazoza nitwe tuyifise 2040 2060 biri muri twebwe. Ariko hariho n'abavuga ati jewe ibintu sinobigira ubuzima bwanje bw'igihe cyose, kandi nabo nyene n'ivyiyumviro bifuye kuko akazi wagakora naho wowe uri umutama, naho wowe uri iki wogakora nabibabwiye. Rero episode ya kabiri munyemere tuze turabe ese kugira ngo ushike kuri etape zuko platform iguhemba bizaba bimeze gute. Reka ndabashimire, mugene mugerageze ku ivyo bintu. Abavyeyi batavyumva mu bibumvishe ba jeune canke abavyeyi mwatwumvirije, mwumve ko murabe iki kintu umwana wanyu akeneye and then mukimukorere namwe azane success mu muryango. Reka ndabashimire ko munyemere tuze dusubire muri episode ya kabiri. Yari Jamura Florent, hasta la vista.